Reka subire ndabaye ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Ishani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbaye ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru ku igenekerezo rya 4 Munyonyo uyu mwaka, akaba amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatanguriye ku biriko biravugwa mu mugambwe CNDD FDD, aho rero injyane zasubiye kwaduka, bihangane byasubiriye gucanamwo. Mujye kandi mu minsi ishize hariko harumvikana icuga kitari ciza mu butegetsi bw'u Burundi, aho hari umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Mu bari muri uwo mugambi biranoganurwa ko harimo Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi, hakazamo wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Charles Ndirakobuca, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Iyo nkuru rero yaramye iracaracara ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga kubijanye ni itembagazwa ry'intwari ya Perezida Ndayishimiye. Ibyo rero byacumye Evaristo Ndayishimiye ubwo yarafise urugendo rumushikana mu gihugu cy'u Bufaransa, yaciye arusubika ku munota wa nyuma bivanye nuko yaramaze kumva ko hari umugambi wateguwe n'abajenerali ugushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Ndayishimiye yari yagomba kwitaba iyi nama yari kubera mu Faransa, ikaba yari inama yigire hamwe ku bijanye no kungene umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini wobandanya ugaruka, aho ndetse iyo nama yari kwitabirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ndetse n'umukuru w'igihugu ca Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ndetse n'umukuru w'igihugu ca Togo, ndetse ikaba hari inama kurongorwa na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ariko ku munota wa nyuma bivanye n'iyo ngingo yari yumvise yafashwe y'aba generali bashaka kumutembagaza, yaciye asubika urugendo ku munota wa nyuma. Ayo makuru rero twari bahaye ku buryo bw'idonido, ariko amakuru yihuta cyane kuri ubu ngubu tugiye kugaruka ko nibiriko biravuga ko ibya bihangange byashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye kuri ubu ngubu yamaze kubifata, ndetse hamaze no gusohoka itegeko ko abo bose bagomba gupfungwa bivanye nuko ngo bariko barashaka kumutembagaza. Muri abo ngabo harimo Charles Ndirakobuca kuri ubu ngubu urongoye inama nk'impuzamateka, akaza Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze gutangwa ko itegeko ko bagomba gupfungwa bivanye nuko bateguye umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Reka tunyarukire mu yandi makuru kandi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Nyuma yuko ejo kwigenekerezo rya 3 Munyonyo uyu mwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yari afashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Tanzania, aho yari yagiye gushigikira mugenzi wiwe wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mu birori vyo kumwimika ubwo yatoregwaga ikiringo ca kabiri cyo kurongora igihugu ca Tanzania. Perezida Ndayishimiye rero hari bimwe mu vyo yigomwe cyangwa se yakoze kugira ngo abashe gushikayo, nubwo hari n'ubundi umugambi uri kurategurwa wo gushaka kumutembagaza. Mu nkuru yacu rero tuza kubigerwa ko ku buryo bw'idonido, turabire hamwe umutwe uyiruti ideni ry'ubumwe ririshurwa nivyo Evaristo Ndayishimiye nyene yakoze kuri wa 30 Munyonyo uyu mwaka mu kuja gushigikira mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kuko nawe igihe yimikwa Tanzania yarungitse intumwa ikomeye, ariko we yimye mu bihe bitari byoroshe nk'uko tuza kubishikirizwa namwe mu makuru tuza guhabwa ni soko rimwe mu yitwatohoje ko turaza kubibashikiriza. Turaza no kunyarukira kubijanye n'inama nkenguzamateka ndetse n'inama nshingamateka yateranye, ndetse ikaba hari ibyo yabashije kurangura. Byose turaza kubibashikiriza kuri bw'idonido. Ico mukora ntimujye kure yimunisha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV. Inkuru yacu rero tukatuyitangure kubiko biravuga ko bimwe muri vya bihangange byari byashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye kuri ubu ngubu byamaze gushigwa ko umutahe, ndetse bigomba no gufungwa, byagirizwa gushaka gutembagaza Evaristo Ndayishimiye. Muri ivyo bihangange harimo Charles Ndirakobuca uramutswe inama nkenguzamateka, akaza Prime Niyongabo uramutswe igisirikare cy'u Burundi, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Kuri ubu Ndayishimiye yagabishije avuga ko vyanka bikunda bagomba gufungwa bivanye nuko
aribo bari bateguye uwo mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Reka kandi tunyarukire mu yandi makuru rero kubiriko biravugwa. Amakuru yacu tuyatangure ku makuru ariko aravuga ku bijanye na Ndayishimiye ubwo yari yagiye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 3 munyonyi umwaka gushigikira mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mu birori vyo kumwimika umukuru w'igihugu agomba kurongora ikiringo ca kabiri ngaha mu gihugu ca Tanzania. Inkuru yacu itangura ifise umutwe ugira uti umugabo akomwereye ubwanwa uwo munsi ejo nawe umumwere ubundi. Mu kwezi kwa Ruheshi 2020 niho Evariste Ndayishimiye yarahirira amabanga yo kurongora Burundi mu gihe kandi byari bitegekanyijwe ko arahirira ayo mabanga mu mezi abiri yari imbere, ni ukuvuga mu kwezi kwa Nyandagaro uwo mwaka n'ubundi wa 2022 mu mwaka wa 2020 Murantunga. Mu myiyamamazo rero Nkurunziza nk'uwariko arasozera ikiringo ciwe ca gatatu yabanje kwiremenka ko ivyubahiro bidasanzwe vy'igihugu aho ndetse yasa n'uwariye byinshi asigira udusigazwa. Evariste Ndayishimiye yihaye ububasha hafi ya bwose bw'uburongozi bw'igihugu c'u Burundi ndetse n'umugambi CNDD-FDD ategeka ko atangingo nimwe ikomakomeye izokwigera ifatwa atabanje kugigishwa ko inama abe ndetse ari nawe avuga ijambo rya nyuma. Mu gushiramwo akunyu kahavuye kamubana kenshi gutuma umutima uhagarara yari yiyise imboneza y'amahoro, ivyatuma ndetse Ndayishimiye yisanga ari nk'igishusho imbere y'uyu umukuru w'igihugu. Ntawo bideha Nkurunziza n'abayoboke biwe barerekanye ukwinuba Ndayishimiye mu kumufata nk'umwana muto imbere yabo, ariko kandi we yari yizeye abagabo bamunungitse ngo aje imbere. Ivyo rero kwinuba n'abacanke biriya ntiyari abinezwe. Amakuru yarageze mu batavuga rumwe na Nkurunziza ko Ndayishimiye adacana uwakana na Nkurunziza, nico gituma umuzo wa Ndayishimiye wishimiwe cane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusumba abo mu mugambi CNDD-FDD. Mu butumwa bwo kwigamba Nkurunziza yararungikiye abo bagabo b'ibihangange barungitse Ndayishimiye yavuze ko akoresheje ivyuma birangurura amajwi ko agiye kuba umukuru w'igihugu wa mbere abisikanije mu mahoro n'umusubiriye. Ubwo butuma kandi Nkurunziza yabwerekeza ku wari yamubwiye ko atazomara ikiringo ca gatatu. Ijambo ry'abagabo ryarahavuye ritsinda irya Nkurunziza, ca kiringo ntaco yamaze. Nabo baciye barungika ubutumwa bwo kwivuga amazina bati Ndayishimiye abisikanije ku butegetsi n'ikiziga. Haravuze induru zavugira munsi y'urutara nka zimwe z'umugwayi w'amasamba mbwika, aho ndetse abayoboke ba Nkurunziza biyamiriza ingingo y'abagabo yemerera Ndayishimiye kurahira imbere y'ikiringo categekanijwe, bo ndetse bakaba banavuga ko hari uwundi bipfuza ko aja muri ayo mabanga muri ico kiringo nk'uje kumarira ca kiringo ca Nkurunziza atamaze, maze uwo muntu abe arengo ahereza ubutegetsi Evariste Ndayishimiye ryaganikirezo rigeze. N'ibirori rero Ndayishimiye yasa n'uwatamba yirorerera arahirira imbere y'abamuraba nk'ipfizi zica. Igihugu ca Tanzania n'umugambwe waco CCM Chama cha Mapinduzi uri ku butegetsi barase gutererana uwo mwana bareze. Harungikwa uwahoze hari umukuru w'igihugu ca Tanzania ariwe Jakaya Mrisho Kikwete aza kw'izina ry'abatanzania gushigikira Uburundi n'umukuru w'igihugu mushasha. Mu butumwa bwiwe Mrisho Kikwete yahaye Evariste Ndayishimiye imbere y'abarundi ndetse n'abanyamahanga bari bakoranye, yaramuremesheje ko atogira ubwoba kuko abamuraba nabi. Amwibutsa kandi ko kuva na kera mu bihe vy'urugamba abagabo bamutuma kuvuga ibikomeye, abo yashiriye ubutumwa bakamutuka bakamugotsa agahagarara bumwe bwuma kuko yaba yizeye abagabo bamurungitse.
ko rero n'ubundi ngo abo bagabo basubiye kumutuma ntagire ubwoba bw'abamuvuma ahubwo ngo yibuke ijunja ry'abamutumye ko ari kumwe nabo ataco yoba. Ibihe rero nk'ivyo Ndayishimiye yaciyemwo bihusha neza n'ivyo umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yaciyemwo na ayacuti yewe Kikwete n'umugambwe wabo CCM Chama cha Mapinduzi bariko baracamwo uwo munsi. Kuri Ndayishimiye kandi kuja kubashigikira wari umwenda abafitiye. Iruhande y'ivy'umwenda Tanzania yamye ari kirumara ku rugamba kuva ku ntwaro za cami kuko mu nzira ziziguye ni abavukanyi ndetse na kare umwami wa mbere Ntare Rushatsi Cambarantama yatanguje ingoma y'u Burundi yakomoka mu muryango waba mu burere bwa Tanzania. Si ivyo gusa, iyo myaka y'ubwami iyo hamaze kumenyekana umuganwa azosubirira umwami ku ngoma, kenshi baja kumurerera mu bice vya Tanzania mu kumwigiza kure y'umwami, akaba ndetse na se no kurondera amashamba akomeye yo kumwigishirizamwo ivy'urugamba n'ubutwari. Ko Uburundi atari izinga rero tukaba dukikujwe n'ababanyi, gutaha urubanza rw'umubanyi ni byiza kuri twebwe, nayo ibivugwa mu bene umuryango tubirenze ko uruho rw'amazi n'ubundi ntawadutatse. Twebwe tugendera iragi ry'abasokuru ko iyo umugabo akumwereye ubwanwa nawe bukeye uze mumwere ubundi, niko yabandanije akikiriza. Reka tunyarukire mu makuru hariko haravugwa ko inama nshingamateka ndetse n'inama nkenguzamateka z'u Burundi zaratanguje Bujumbura kuri uyu wa gatatu munyonyi w'umwaka uruganda rw'inyigisho ku bashingamateka ndetse n'abakenguzamateka hamwe ndetse na bamwe mu bakozi bo muri izo nzego kubijanye n'umugambi wo gutunganya uburyo bwisunzwe imigambi yategekanijwe bizwi nka budget et programme. Yugurura ibikorwa by'urwo ruganda, Gervais Ndirakobuca harongoye inama nkenguzamateka y'u Burundi yavuze ko uwo mugambi ariko arahara mu ruganda ntibacura mu kwerekeza mu mbonakazoza cy'u Burundi. Ati uwo mugambi ufasha ko ibikorwa vya leta biranguka neza kandi ugafasha gushira ahabona ingene uburyo buba bwatunganijwe. Uyu arongoye inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca yavuze kandi ko abashinga amateka ndetse n'abakenguzamateka nk'abajejwe kwiga ndetse no gutora amategeko bategerezwa kugira ubumenyi buhagije kuri uwo mugambi kugira ngo bazotorere itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha barisuzumye neza ndetse bongere bakurikirane neza ingene rishirwa mu ngiro n'abajejwe intwaro. Nawe Pascal Filimini Ndimira, umuhinga mpuzamakungu mu bijanye no gutorera no gutegura imigambi ndetse no kuyikurikirana, yarashimye intambwe Uburundi bugeze ko mu bijanye n'umugambi wa budget programme. Ati muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara Uburundi bwarateye intambwe muri iyi myaka 3 gusa, mu gihe kandi hari ibihugu byatanguye uwo mugambi mu mwaka wa 2011 bitarashika aho Uburundi bugeze uno munsi. Ku umwitwarariko batowe kuwo kumenya ivyokorwa kugira ngo ntihaje haraba ukurenza uburyo buba bwategekanijwe imigambi ya leta. Umuhinga Ndimira avuga ko mu itegeko rigenga amafaranga leta ya leta hoshirwamo ibihano kugira ngo ababa bajeje gutunganya uburyo ntibarenze ubwategekanyijwe, gushira mu buhinga bwa none ibijanye no gutunganya amafaranga ya leta hamwe ndetse n'izindi ngingo zose zotuma amafaranga ya leta atunganywa neza, harimo ukwigengesera.
uwo muhinga kandi yarashimiye umugambi wa leta wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu kuko ari ngo kirumara mu gushira mu ngiro uwo mugambi wa budget programme, kuko ngo ibituma abatunganya imigambi bamenya ibyo abenegihugu bakeneye mu kibano iwabo, amafaranga agashirwa mu bikorwa biza akubagirira akamaro. Ivyo rero bikaba ari bimwe mu byaranguwe ubwo bari muri iyo nama. Reka mbashimire rero, turaza gusubira mu kururaza kuba agezweho.